Mwaramutse neza, igitondo ciza, musi w'Imana mwiza. Ndabaha ikaze kuri ino channel yacu ya Irasamu Info. Ni channel ibaha amakuru ajanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga canke amafaranga adafadika bivanye no kubitahura. Nimba uri mushasha, ndagusavye ndakwinginze urabe munsi y'ino video ukore subscribe canke s'abone kugira ngo ibiganiro vyacu bize biragushikira ku mwanya. Buri uko nshizeko video, YouTube iciguha notification ko ari video nshizeko, maze urabe ibivugwamwo. Ikindi naco, nimba ukunda bino bikorwa nkora kubijanye n'ano makuru, nimba ahora kugirira akamaro, fyonda kuri subscribe, eka ufyonde na like canke jeme kugira ishobore gushikira n'abandi benshi bashoboka. Rero uno munsi ndabazaniye mining shasha imeze neza bita Qbed. Benshi barayinsavye, ndagira ku bushakashatsi. Rero uno munsi nayibazaniye niyo yiyi mubona nga muri telefone yanje. Rero ngiye kubereka uburyo muyandikisha. Linki ndayibaha muri groupe na referral code ndayibaha muri groupe ku bayibamwo, eka ndetse ndabaha na link ya groupe kugira ushobora kwinjiramwo ayinjiremwo kugira aze araronka amakuru ya projet aba yinjiyemwo, nayo tukaba tuyatangira cane cane kuri muri WhatsApp group ndabaha link yayo no kuri no channel ndayacishako. Rero nongeye kubibutsa mukore subscribe canke s'abone mu gihe amakuru mukeneye ndayashizeko muyabone hakiri kare bitararengerana. Rero tuyandikisha gute? Nuguca kuri no link kugira umanze uteresharije application. Code d'invitation ni rino jambo Samso 257. Turaja ngaha muri Play Store nk'ibisanzwe. Ndazi ko guteresharija application dusanzwe tubimenyereye. Ni iyi Qbed network. Je namaze kwiteresharija, utarayiteresharija ayiteresharije. Ndiko ngerageza kwihuta kugira ngo video itaba ndende. Ndafyonda kuri open kugira ninjiremo indani. Ndiko ndabereka uburyo ushobora kwiyandikisha muri Qbed network. Ino dashboard canke iyi page dake dushikirako niyo kwiconnecta mu gihe uba waramaze kuronka konte. Gihe uba waramaze kuronka konte, urafyonda nga kuri email ukayishiramwo na password wagize, hanyuma ukinjira. Ariko kubera ata konte dufise tugomba kwiyandikisha dukreye konte shasha, turaza nga kuri sign up. Nakano kajambo do not have an account. Nimba ata konte ufise, fyonda nga kuri sign up. Turafyonda. Mu kwiyandikisha rero ibintu usabwa ni ibintu 5. Izina ryawe ry'ukuri rihuye n'ibiri ku vyangombwa vyawe. Nimba ari karangamuntu canke driving license canke passport, ugashiramwo izina rihuye n'ibiri kuri karangamuntu yawe. Aha kabiri naho ni email. Urashiramwo email. Aha naho kuri phone number ushiramwo telefone yawe. Je kubera ndi mu Burundi urabona ko bamaze gushiraho 257. Ariko nimba utari umurundi canke uri mu kindi gihugu canke ugasanga hagiye ko code itari y'igihugu cawe, urafyonda ngaha hanyuma ukarondeza igihugu cawe. Nimba ari Rwanda ukarondeza ko Rwanda, ari Burundi nuko. Ibi ntibigoye. Hanyuma ndashiramo nimero yanje nkoresha.
shiramo nimero yanje nkoresha, ngaha ndashiramo izina nakubwiye ko ushiramo amazina yawe y'ukuri. Ayahuye no kuri karangamuntu yawe. Nimba witwa Nishimwe Claude urashiramo Nishimwe Claude, nimba ari izina ryawe, nimba ari Nibaruta Emmanuel urashiramo Nibaruta Emmanuel. Nuko ngaha naho urashiramo email yawe. Aha naho muri password ushiramo password yawe uzohora ukoresha mu kwinjira. Password yawe uzohora ukoresha mu kwinjira. Password washize ngaha niyo ushiramo ngaha kuko ni ya confirmation kugira wiyemejeze ko zisa. Iyo hose uhejeje kuhuzuza ugashiramo izina ryawe, email yawe, nimero yawe na password canke mode pass, uca ufyonda muri kano kantu kugira wemere amabwirizwa yabo. Uragafyondamwo urabona ko kavivutse, urangije ukaca ufyonda ngaha kuri sign up. Ngaha ushaka uri umuntu akunda kwibagira urashobora kwemezamwo ugasevinga iyo password, ariko barakunda kubihakinga, si vyiza. Nimba uzi ko telefone yakunda kuyiha abantu, si vyiza ko washobora kusevinga mode pass yawe. Rero ngaha naho kuri username, aha ni izina ushobora gukoresha iryo ariryo ryose. Nk'akarorero reka nshireho SMS 12. Wewe uraraba ko izi ndome ziba zikwiye zine, zihera kuri zine. Username bemera ni indome zine. Ubonye bihuye uca ufyonda kuri confirme. Hari into rero h'ingenzi, ahantu hakenewe cyane na referral username. Aha ushiramwo umuntu yakwemvise canke yaguhaye code d'invitation, uca ushiramwo izina ukungire ndaryandika, wandikamo Samson 257 uko nyene bifatanye. Iyi referral code niyo ibahesha bonus ya mushasha, baca baguha qubit 5. Rero mu gihe udashizemo ino referral code, iyo bonus ntabwo uyihabwa. Rero si referral code ni Samson 257. Ndanabibashikirira muri description ya groupe, irabe muri description ya group ya video irimo. Duhejeje gushiramo referral code Samson 257 canke code d'invitation, uca dufyonda ngaha kuri next. Nongeye kubibutsa gukora sabone. Ukore sabone kuri no channel, kandi ufyonde no kuri like canke jeme kugira ino video ishike ku bandi bashoboka. Twige gusangira n'abandi kugira ngo n'abandi babone amakuru y'ino mining kugira nabo bashobore gukora. No gufyonda kuri sabone, uraba munsi y'ino video ahantu hari ibara ryirabura handitse subscribe ku bakoresha icongereza na sabone ku bakoresha igifaransa. Okay, ndibaza murabona ko konte twamaze kuyirangiza. Ku isaha baguha qubit 1.5. Urabona ko umunsi ugera kurangira uri nko muri umaze kugera nko mu makoini 33 gutyo. Rero mu kumininga nk'uko bisanzwe dufyondaga kuri start. Urafyonda kuri start.
connection. Urabona hacazamo amama publicité aya n'ibisanzwe urarindira igahera. Ngira ngo murabona ko mining yamaze gutangura, yatanguye guharura in progress. Aha vyerekana ko twamaze gutangura ku mining. Rero ikindi citonderwa, umina inyuma y'amasaha 12. Ngira murabibona ngaha, si amasaha 28, oya ni amasaha 12. Ikindi kintu wokora ni tuno dutask tuno, ni task daily reward zikorwa buri munsi uje ku mininga ukaza urazikora. Mu kuyikora urafyona ngaha kuri claim task ya mbere. How to swap your face into any photo with ngira urabona ko bampaye 0,2 kuri task ya mbere. Ikindi naco utwo publicity mubona tuza turitamwo uratureka tugahera, hanyuma ukatuvanamwo, kuko nitwo tuguhesha iyo bonus baba baguhaye kuri no task. Ukacuja ngaha rero kuri task ya kabiri kayifyondako, ntibigoye. Excuse me, do you have any bread for $1? I'm sorry. Imaze guhera ngira murabona ko ubu naho bampaye 0,4 champion ngaha kuri collect kugira nironkere iyo bonus. Tugiye rero kuri task ikurikira, no du task tune. Murabona ko maze kureheza tubiri. Ngiye kuri task ya gatatu, ndafyonda kuri crime. Ntibigoye. Ayo mataske uyakora buri munsi. Nayo ndayirangije, ngira murabibona. Hanyuma ucukora na task ya nyuma, ubikora nkuko nakoze iya mbere. Hanyuma uduce tugize no ntuze ino mining note ngaha hari home cyangwa kuri dashboard, niho bakwereka, niho miningira. Ifise na wallet bakwereka izo ubugezeko. Anako ngeze kuri 0.7 zifite valere agaciro kangana n'amadolari ubusa n'ibice 21. Ni ibyo. Ikindi naco harimo ngaha, aha niho ushobora gukura referral code ushaka gutumira umuntu kugira wironkere bonus. Ndakwibutsa ko yuko utumiye umuntu baguha qbed 5. Code d'invitation ni urakopia kano ka referral code canke ugakopia link yose. Nuko bimeze ningaha muri invite. Rero ushaka kwisomera white paper yayo canke papier blanche, uraza ino muri setting nk'ibisanzwe. Urashobora gusangayo information za konte yawe, ushaka kubihindura wageze bitari byo, modo pass ushaka kuyihindura, ibintu nk'ibyo. White paper nayo ngiyi tuzoyivuga ko uraza kuyisomera, gusa ni white paper imeze neza. Rero amahoro y'ibana bane namwe, murakoze cyane. Hari akantu nayo nibagiye, hari tundi dutask dukorwa rimwe two kuba followinga kuri rezo sociaux zabo cyangwa social media zabo, Twitter, Telegram, YouTube na Instagram. Uca kuri ano mariye nyene baba baguhaye nk'akaro kuri Twitter. Ndafyonda ngaha kuri Twitter, icinjana direct muri Twitter, kandi birakenewe ko uba followinga, kuko kuri izo rezo sociaux zabo niho batangira amakuru. Urabona ko biba bimeze gutya, uraba following cyangwa subscribing, nuko hanyuma ugafungura niyo nzogera kugira izira guha notification zabo zose. Ndanababwira kandi nanje ndabasaba ko kuri Twitter nkoresha konte bita Darji 257.
muri wa mutima nyene mwoshobora ku followinga. Murakoze cane, amahoro y'Imana bane namwe. Ino mining ni nziza cane rero muyikore, ngira murabona ko ndazirembeje maze kugera muri imwe n'ibice. Rero mubandanye mukora ino nzira ya crypto, imeze neza cane, birakora 5/5. Nongeye kubasezera ndabibutsa ko mukora subscribe na sabone. Nimba wakunze ino video ukore sabone, subscribe ndetse no kuri like, bishobotse ufyonde no kuri share canke partage kugira uyisangire n'abandi. Ciao ciao, mwari kumwe na Samson nk'ibisanzwe. Murakoze.